Abo basirikare b'Abarundi bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibibazo vy'umurengera bafise mu gikorwa batumwe co kurwanya umuhari M23. Harimwo ko leta y'u Burundi idaherutse kubaha agashirukabute, bakaba baheruka ako baronkejwe mu kwezi kwa Ruhuhuma guheze, bakaba kandi batakironswa ibifungurwa bibakwiye, eka n'imiti ikaba isigaye ari nk'umuzi w'ibuye, bigatuma bama mu ruhagarara rwiyongera ku ntambara z'urutavanako. Abo basirikare bavuga ko bahebwiye na leta yabarungitse, umwe muri bo akaba yabwiye ishirahamwe Fokode ko baheruka amafaranga baronkejwe mu kwezi kwa kabiri. Ingaruka ni nyinshi ku miryango, aho abana babo birukanwa ku mashure kubera batagira amafaranga yo kubarihira. Ikindi kibaraje ishinga nuko ivyo vyose badafise aho babicisha kugira bashobore kubishikiriza, bakaba bataronswa akanya ko gusigura ibibazo bafise. Ikindi kibababaje n'ukuntu babayeho batavugana n'imiryango yabo kubera babatse amatelefone, ivyo bigatuma babona ko ari ukubarenganya no kubamaramaza, mu gihe abandi basirikare bava mu bindi bihugu bo badafise ayo mategeko. Ivyo vyose abasirikare bakaba babona ko biva hanini ku buyobozi bubi bwiziziwe n'ibiturire, ugasanga batwarwa n'abadafise ubumenyi n'ubushobozi kugira babone ibikenewe, canke bumve ko abasirikare bategerezwa kugumana uburenganzira. Amafaranga yaragenewe ivyo bikorwa akaba adasiba kunyuruzwa nk'uko abo basirikare babandanya babivuga. Umwe mu ntwazangabo akaba yabwiye Fokode ko mu gihe atacokorwa hashobora kuba ibitari vyiza. Ivyo bikaba bitabaye gusa kuri abo basirikare bari muri Congo, kuko n'abari mu gihugu ca Somalia muri ATMIS bamana bene ivyo bibazo vyo kubura ibikoresho, ahandi bakabura ivyo bafungura kubera ababarongoye babinyuruza, bakabigurisha gushika naho bagurisha bimwe mu bikoresho vya gisirikare, kandi bakabigurisha n'imigwi bahanganye ya Al-Shabaab.